Ico twovuga kuri ivyo vyabaye nuko ubwa mbere ho nibaza ko ari ukwemeranya n'abandi ko ivyo bintu vyo kwagiriza abantu uburozi hanyuma mu nyuma ugasanga bagandaguwe si bishasha mu gihugu, ni ibintu bimaze imyaka myinshi abantu bavyumva aha bavyumva hariya, kandi kenshi mu vy'ukuri ugasanga hariho aho bihuriye n'ibibazo biba biri mu kibano, biri mu miryango, ugasanga abantu baciye bitwaza ivyo kugira ngo bake ubuzima uyu canke uriya kubera ko hariho ivyo bibazo. Aha rero ko ubwa mbere ho no gutera ivyatsi ivyo bintu, hanyuma no gukangurira kubwira abanyagihugu ko ivyo bintu ari bibi, ko naho baba hariho umuntu runaka bafise ico bamukekako bashobora kwitura inzego zibijejwe z'igihugu, hariho abajejwe intwaro, hariho abajejwe umutekano bari ngaho kugira ngo bakore ako kazi. Ni vyiza kubashikira hanyuma hariho ikibazo bakakibashikiriza. Ariko kandi ni n'akaryo ko guhamagarira izo nzego nyene, zaba iz'ubutungane zaba iz'umutekano, ko mu gihe abantu babituye nabo nyene bobatunganiriza. Hariho ikibazo mu vy'ukuri twibaza ko gishobora naco nyene kuba gifasha cane kugira ngo habeho iyo ngeso yo kwihanira canke yo gukora amabi nk'ayo, ni ukubera ko abantu bashobora kuba badafise umwizero ukwiye muri izo nzego, bakavuga bati naho urya muntu tugenda tukabivuga nta kiza kuvamwo. Aho rero nibaza ko ari igikorwa gikomeye izo nzego nyene zikwiye gukora kugira ngo habeho kugarura uwo mwizero mu banyagihugu bashobore kubitura, umuntu wese ahari yumve ko naho yoba afise akamubakiye kuri runaka ashobora kwitura izo nzego kandi nazo zikamutunganiriza. Ikindi naco turibaza ko ivyo bintu bijanye n'ibintu vy'amarozi n'ibindi, ni ibintu nibaza ko atawo bishira kure cane y'imico yacu mu Burundi canke muri Afrika muri rusangi. Aha rero twibaza ko hakenewe ko habaho abandi bantu babishoboye bokora ibikorwa vyo kwigisha abantu kugira ngo bamenye neza ico gukora, bamenye ivyo bintu babiganire ko abantu bigishwe, gutyo nkumbure dushobore kwizera ko muri kazoza ivyo bintu biranduranwa n'imizi.